Shalom, ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Yesu abahezagire cyane. Yohana yaranditse mu cete cya gatatu aravuga ngo mukundwa ndagusengera ngo umererwe neza. Reka nkwifurize kumererwa neza mu bintu bitatu. Imana iguhe kumererwa neza mu mpemu yawe, Imana iguhe kumererwa neza mu mubiri, Imana iguhe kumererwa neza mu mafinanse yawe. Mukundwa ndagusengera ngo umererwe neza, ugira amagara meza, umererwe neza. Haleluya, ndakwifurije kumererwa neza. Uyu munsi ndafite ijambo riri ku mutima rivuga ngo mbega umuntu wawe w'imbere uramugaburira bikwiye cyangwa arayutse gufungura? Uyu muntu wacu w'inyuma adafunguye ntashobora kubaho, ntashobora guhumeka, ntashobora gutambuka, ntashobora kugenda. Bene data, ndabasabye nimba uyu muntu w'inyuma tumwitwararika, tukamuha ibyo kurya, tukamwambika, tukamusiga, tukamuha ibyo byose akeneye, twebwe umuntu wacu w'imbere nawe arakeneye kurya, arakeneye kumererwa neza. Glory, haleluya. Dusome icete Pawulo yandikiye Abakorinto, twumve icyo yavuze. Igice cya 4:16 yaravuze ngo nico gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Ndagusengeye ngo umuntu wawe w'imbere ahinduke musha uko bukeye. Umuntu wawe w'imbere bigenda gute? Umuntu wawe w'imbere ararya. Iyo uvyutse uribuka kumugaburira. Ko uyu muntu wacu w'inyuma iyo tuvyutse tumugaburira. Pawulo yavuze ngo naho umuntu wacu w'inyuma okuruko ariko arasaza, ariko arabora, umuntu wacu w'imbere ahinduka musha uko bukeye. Umuntu wawe yabaye musha, yahindutse musha, ahindurwa musha nuko yariye. Nimba tugaburira w'inyuma gasa neza, nimba tugaburira w'inyuma gasho gutambuka, nimba tugaburira w'inyuma tukamusiga, tukamwitwararika, umuntu wawe w'imbere arayose kurya. Urazi yuko ushobora kuba mu ishengero cyangwa mu idini ariko umuntu wawe yaragwaye bwaki, yaragwaye ifi, yari umuntu araho adarutse kurya. Ndakwifurije kugaburira umuntu wawe w'imbere. Naho umuntu wacu kuruko bariko arasaza, umuntu wacu w'imbere aguma hinduka busha uko bukeye. Dawudi yavuze Yobu yaravuze ijambo ryiza 23:11, ikirenge canje nacometse mu cyayo, inzira yayo narayikomeje sinakikama, ntaho nasubiye inyuma ngove mu byagezwe byiwe. Haleluya. Yashinze nashize umutima ku majambo yo mu kanwa kayo kuruta uko ndawushira ku byo kurya bintunga. Haleluya. Yobu yaduhaye akarorero keza. Nashize umutima wanje ku ijambo ry'umwami kuruta uko ibyo kurya bya mbere bigaburira umuntu wacu imbere ni ijambo ry'umwami. Bene data, murabazi ko dusoma ibintu byinshi, murabazi ko duha ibintu byinshi umwanya mu buzima bwacu, ariko ndakwifuriza kuri uyu munsi udasanzwe, imenyereze gusoma ijambo ry'Imana. Wimenyereze gusoma ijambo ry'Imana. Wimenyereze gufata amaverse menshi mu mutwe wawe. Wimenyereze gushira amajambo uvuga ijambo ry'umwami. Wimenyereze gusengera mu ijambo ry'umwami. Haleluya. Ivyo kurya vya mbere bituma uyu muntu wacu w'imbere ahinduka musha ni ijambo ry'umwami. Iyo ndiko ndasoma, iyo ndiko ndarimbura ivyanditswe, iyo mfashe umwanya ndiko ndasoma ijambo ryawe, haleluya, ubuzima bwanje buguma buhinduka busha, nguma niyibura mu nkomezisha. Yaravuze Yesaya ngo bazokoma biyibura mu nkomezisha, baziruka ntibaruhe, haleluya, bagende ntibadende bukigwe, haleluya, bazokwiyibura mu nkomezisha. Iyo turiko turasoma ivyanditswe byera, tuba turiko turiyibura mu nkomezisha. Yeremiya yaravuze ijambo ryiza, yaravuze ngo ijambo ryawe ryarabonetse, maze kuribona ndarirya, maze kurirya rihinduka ibihimbaro z'umutima wanje, ngo kuko nitiriwe izina ryawe. Oh, haleluya. Urakeneye ko umutima wawe uhimbawe, unezerewe. Imenyereze kwigaburira ijambo ry'umwami. Mbere yuko usohoka mu rugo rwawe, fata umwanya Bibiliya yawe, usome ijambo ry'umwami igice kimwe, iri jambo ryo ku munsi, ufate usome verse 2, uzisengere, uzatura ku buzima bwawe. Mu buzima bwawe uzokoma biyibura musha mu nkomezeza, uzokoma wiyibura mu nkomezisha, uzokoma wiyibura mu nkomezisha. Imenyereze kugaburira umuntu wacu w'imbere. Ntazarya mafiriti, ntazarya inyama, ikintu azarya ni ijambo ry'umwami. Iyo turiko turasoma ibyanditswe, tuba turiko turamugaburira, kandi tuba turiko turamugaburira neza. Tuba turiko turamugaburira neza. Kwifurije kugaburira umuntu wawe neza. Oh, haleluya.
Zaburi 119 aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo singucumureho. Ijambo nararifashe ndaribika mu mutima, icyaha cyaza rigakubita ijambo ryawe nararifashe. Haleluya. Umurongo wa 50, Zaburi 119:50, iki nico kimara umubabaro maroshwa yanje, nuko ijambo ryawe ryangize muzima. Iki nico kimara umubabaro. Hari abantu bagenda mu mubabaro agahinda umwaka, imyaka 2, ugasanga umuntu yarashaje, umuntu yaronze, umuntu yariraburaniwe kubera umubabaro. Imana igukure muri uwo mubabaro mu izina rya Yesu. Soma ijambo ry'umwami, niwo muti wa mbere wirukana umubabaro. Iki nico kimara umubabaro mu maroshwa yanje, nuko ijambo ryawe ryangize muzima. Haleluya. Ijambo ry'umwami riratugira abazima. Bakunda Bibiliya, ijambo ry'umwami. Bibiliya ni igitabo cyiza, ni igitabo cyahumetswe n'umwami. Haleluya. Ni kete twandikiwe, iyo turisomye tubabaye umubabaro urahunga. Iki nico kimara umubabaro mu maroshwa yanje, nuko ijambo ryawe mwami ryangize muzima. Urakeneye kwiyibura mu nkomezisha. Oh haleluya. Urakeneye ko uri musha mu buzima bwawe. Ijambo ry'umwami, ijambo ry'umwami riza ryimura kamere, riza ryica uburakari, ishavu, ugwango. Haleluya. Ubwibone, ijambo ry'umwami riza rihondagura ubwibone rikabukuraho. Ijambo ry'umwami riza rigwa guca bugufi. Ijambo ry'umwami riza rigwa kunyugwa naho uri. Ijambo ry'umwami riza rigwa kunyugwa n'ibyo ufite, riza rigwa kunyugwa. Kwifurije gusoma ibyanditswe. Umurongo wa 5 uravuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurika ibirenge byanje, n'umuco umurika mu nzira zanje. Oh haleluya. Ijambo ry'umwami ni umuco umurikira mu nzira zanje. Oh haleluya. Oh Imana yashaka icyubahiro. Haleluya. Imana ibahezagire cyane. Pawulo abwira Abakolosayi ngo ijambo rya Kristo ngo ribe muri mwebwe rigwiriye, rigwije ubwenge, rigwije ubwenge. Avuga ijambo ryiza. Imana ibwira Yosuwa ngo ibyanditswe muri icyo gitabo uzobirimbura ku murango no mu ijoro, ngo niba bizaba bizogenda neza ukagira amahirwe. Urifuza ko bizaba bigenda neza, fata umwanya w'ijambo ry'umwami, fata umwanya w'ijambo ry'umwami. Haleluya. Haleluya. Iherere n'umwami kugira ngo umuntu wawe ahinduke musha. Urakeneye kwamaho unezerewe, urakeneye kwamaho kubaho unezerewe, kubaho ufite amahoro, kubaho uguwe neza. Imenyereze gusoma ibyanditswe byera. Ikindi cya kabiri kizotuma umuntu wawe ahinduka musha ni ubuzima bwo gusenga. Dawudi yaravuze ngo 27:4 ngo icyo saba uhoraho ni kimwe kandi nicyo zo kwitwararika, ngo nuko mu ngoro y'umwami iteka ryose karaba urusengero rwawe, nkareba ubwiza bw'uhoraho kihweza urusengero rwawe rwiza. Urifuza kubaho umuntu wawe imbere amerewe neza, senga. Dawudi yaravuze icyo saba uhoraho ni kimwe kandi nicyo zo kwitwararika. Witwararitse iki? Niki wawe witwararika mu buzima bwawe? Itwararike kuba ku birenge by'umwami, itwararike kubana n'umwami. Haleluya. Uko waka ubushuti bwawe mu masengesho niko umuntu wawe imbere ahinduka musha. Bene mureke babwire, uyu muntu w'inyuma azosigara mu gitaka niho yavuye, ariko umuntu wacu w'imbere azobona Yesu yavuye mu ijuru kandi azosubira mu ijuru. Uyu nawe yavuye mu gitaka azosubira mu gitaka. Ndakwifurije kuba ku bushuti n'umwami. Umuntu wawe imbere azobona Yesu, ntakagware bwaki, ntakagware ifira, ntakagware. Ugasanga umuntu inyuma arasa neza, ameze neza, agenda neza, afite byiza. Umuntu wawe imbere nawe mwitwararike mukunzi, mwitwararike, itwararike. Icyo nsaba uhoraho ni kimwe kandi nicyo nzahora nitwararika. Glory. Hariho Zaburi ya 42 umurongo wa 2, umutima wanje ubwirira Imana inyota, Imana nzima zoza ryari ngo nseruke mu nyonga z'umwami. Umutima wawe uhora ugirira Imana inyota. Wagize inyota zindi, izo ntacyo zo kumarira. Girira Imana inyota, girira Imana inyota kuruta ibindi byose. Icya gatatu kigaburira umuntu wacu imbere ni ubuzima bwo gushima Imana, ni ubuzima bwo kuvuga gukomera kw'Imana, ni ubuzima bwo kuvuga ngo umutima wanje we himbaza umwami, namwe ibimbamwo byose nimushime izina ryiwe ryera. Umutima wacu uzuba musha mu gihe turamya umwami. Igihe ishimwe rivuyeho ugahamagara kwiganyira, kwidoga, ugasanga bene data uburi kuraruha. Mva umutima wawe nuganze n'amashimwe, nuganze n'amashimwe. Dawudi yaravuze ngo nzokwiyumvira ibyo wakoze, nzoshira umutima kubikomeye wakoze. Haleluya. Nzoshira umutima kubikomeye wakoze. Umwanditsi w'Iburayi aravuga ngo nuko na ntaryo twame duha Imana ikimaze cyo gukenguruka, tubiheshwa n'uyu nico camwa kiminwa ishima izina ryayo. Ndakwifurije kugira ubuzima bushima Imana, ndakwifurije kubaho ufite ubuzima bushima Imana. Amen.
ubuzima bushima Imana buzabugaburira impwemu yawe. Ibi bizo kurya bitatu biza bituma impwemu yacu ibazima. Reka ngusengere mukunzi waje. Imana igushoboze kwitwararika kugaburira umuntu wawe imbere. Witwararike. Nimba unyumuze witwararika, n'uw'imbere nawe uwitwararike. Witwararika kumugaburira ijambo ry'Imana. Witwararika gusenga. Witwararika gushima umwami. Uvyitwararike. Haleluya. Abagabo bavyitwararitse babayeho mu buzima bwiza. Yesu aguheze umugisha. Turagukunda Yesu. Turagushimiye. Paulo yavuze ngo naho umuntu wacu w'inyuma ariko arasaza, umuntu wacu imbere ngo yamahinduka mushako bukeye. Haleluya. Ndasengeye umwene data kurankurikirana nk'umuntu we w'imbere ahinduke mushaka ubwa rino jambo ry'uyu munsi. Iri jambo rya none Mana rimukorera igitangaza, risubire kandi rimusubizemo inyota yo kurya yo kugaburira umuntu we w'imbere. Arya ijambo, arya mu ijambo mu masengesho mwami. Haleluya. Asoma ibyanditswe byera. Yavuze ngo iki nicyo kimara umubabaro marushwa yanje, nuko ijambo ryawe ryangize muzima. Ijambo ryawe rimugire muzima. Ijambo ryawe rimugire muzima. Ijambo ryawe Mana rimugire muzima. Turagukunda mukunzi wacu Yesu. Turagukunda Yesu mwana w'Imana. Dawudi yaravuze ngo icyo saba uhoraho ni kimwe kandi nico nzohora nitwararika. Duhe kwitwararika kubana nawe. Duhe kwitwararika kugaburira umuntu wacu w'imbere. Urakoze Mana. Icubahiro n'amashimwe bibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire. Mana, 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 mana,